Yesu niwe yagupfiriye, ivyawe arabizi, niba bimubwira kabiri ntavyumve. Umwana w'umuntu mwihoze, vuga ngo nakanatsinda, uyu muntu niyancunguye, uyu muntu niyambambiwe, uyu muntu niyambyaye. Bibilivuga ngo naho sona nyoko yoguta, uhoraho azokwitorera. Hari abantu utegerezwa gutandukana nabo kugira ushike ku isezerano ryawe. Hari abantu utegerezwa kugira gute? Tandukana nabo. Raba abantu mu buzima bwawe bagiye bakubera indyarya. Raba abantu bagiye bakubera indyarya, tandukana nabo. Raba abantu batuma utavasa mugakiza. Raba abantu batuma utahagarara mu ijambo ry'Imana. Raba abantu batuma utagororoka, tandukana nabo. Baguma bagufata baguhenda ngo tukora ibyaha, nzogutwara ngwino tujyamane, nzogutwara. Tandukana nabo wa mukobwa we. Tandukana n'imaraya, tandukana n'izo mburagwa ziguma zitwara udufaranga twawe, ntusumire umwana, ntiwiteze imbere. Tandukana nabo. Hari abantu utegerezwa gutandukana nabo. Imana idufashe cyane. Hari abantu utegerezwa kugira gute? Tandukana nabo. Hari urundi rugabo ruguma rukwandikira amamesaje ngo ndakukunda, ngo sheri, ngo uriteke, ngo uri umusoso, ngo uri umwumbati, ngo uri ishugwe, ngo uri igitigu. Nguri sosiso, nguri sinzi n'ingene bavyita n'ingene babivuga. Abo bazimu baraguhenda ngo muzopfana, ngo bazokukorera, ngo bazoko nana kimwe. Tandukana nabo, ninjaja muzindi. Tandukana nabo baguhendesha amajambo. Tandukana nabo baguhendesha amajambo kugira bagume bagukwega, bameze nka kwa kundi imbeba iguma ihuha umuntu ikamushikura. Kumbure hari icyo bariko barakuronderako. Tandukana nabo. Tandukana n'abanyabyaha. Muguma mu mabohero nkayo, apana. Uyu munsi birabarekura mu izina rya Yesu. Reka sabe gatoya. Yesu mwana w'Imana vyagiye ahera we. Mufasha abasenzi dusenge, ngiye kururutsa umuriro mu buryo special. Ngiye gutegeka Imana nkorera data wa twese. Ngiye gutegeka abadayimoni babarekure. Imana nkorera data wa twese idukorere kubitangaza n'ibimenyetso. Imana nkorera data wa twese ohora abana. Mana yanje ko mubaye benshi, ese noneho mwebwe oya data none oya. Umusabyi wawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose, ukirambuye ukuboko kwawe ukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwe mu izina ry'umushumba wawe na Yesu, amen. Imana nishimwe. Turakeneye inkomezi nshasha. Pawulo avuga ngo turakeneye izindi inkomezi zituma hakoreka ibitangaza n'ibimenyetso. Abakozi b'Imana muri iki gihe turakeneye inkomezi nshasha zituma ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka. Abo shetani ariko arafata mpiri, tubagaruza ibimenyetso n'ibitangaza bivuye mu nkomezi nshasha z'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Abakozi b'Imana batwitangiye imbere bari abantu ba Pawulo, bari bafise inkomezi nshasha zavuye ku mwami Imana. Biravuga ngo ahantu bacu igitambara cyonyine yihanaguza iyo yaruha akananirwa, yazikoza ku muntu agwaye akacaki. Hagera n'igihe abwira abantu ngo duze ibitambara, yasengera ibitambara bagenda bakirukoza ku bagwaye bagakira. Izo zari inkomezi nshasha zivuye ku Mana data. Abakozi b'Imana turakeneye inkomezi nshasha. Imana ishimwe cyane. Abasenzi turakeneye inkomezi nshasha. Hari hageze igihe Pawulo
batondesha abantu bagwaye bagabatondesha kubera yaba yarusha ariko aragenda gucaho igitutu cyakora ku muntu agwaye agacacira igitutu cya Pawulo. Mana ishimwe. Igitutu yararondera Imana ku buryo igitutu giciye ku muntu agwaye uwari yaramugaye ahaguruka. Turakeneye inkomezi nshasha, inkomezi ziva ku Mana, inkomezi ziva ku kwizera, inkomezi ziva ku gusenga. Iyo umuntu afise inkomezi nshasha z'agakiza, ijuru rirabimenya. Igihe utewe Imana ikavuga ngo hariho umwana wanje atewe, abamarayika n'abakerubi n'abasarafi bakaza gutabara kubera ufise inkomezi nshasha. Turakeneye inkomezi nshasha. Kabarozi bariko barakora mu yindi strategy idasanzwe. Ivyakozwe n'intumwa 28 dusomere ku murongo waho. Ivyakozwe n'intumwa 23 ku 14. 23 ku 14. Abayuda bahigira kwica Pawulo, barahiga baje kubahereza bakuru bavuga bati twarahiye twarahiye bikomeye kabisa yuko agace tuzopamira bayica Pawulo. Nuko mwebwe n'abanyekombe nimubwire umukuru w'abagabisha basoga abamumanukanire nkabarondera kurushiriza gutahura ibyiwe neza, natwe atarabashikira teguye kumwica. Shaka wigereze ngaho. Imana idufashe cyane. Mwene data nababwiye ngo abarozi bariko baragira inama yo kukugirira nabi. Pawulo ngo abantu 100 ngo 100 uzi ko abantu atariho bari. Ijambo ry'Imana basomye muri hano ni muri ko muraryumva. Subiramo. Mana ndasengeye amatwi y'aba bantu, ndasengeye ukuba hano kwa bano bantu, ndagaruye abantu bose babe hano, hanyuma bakurikirana ikiriko kiravuga mu izina rya Yesu. Amen. Subira usoma. Abayuda bahigira kwica Pawulo, kaduhere ku 13. Yego. Abahize batyo basaga 40 baja kubahereza bakuru n'abakuru bati twarahiye twisivye bikomeye yuko agace tuzotamira babica Pawulo. Shaka wigereze ngaho. Abari hano tuduze icubaro cy'Umwami Yesu. Mana ugarura aba bantu bose ubereke igikwiye muri bo mu izina rya Yesu. Amen. Ninde muntu ashaka umugisha hano? Mana shimwe. Ninde muntu ashaka amafaranga hano? Uziko mwese mushaka amafaranga. Ninde muntu ashaka kuba umuntu akomeye mu buzima bwawe mu iki gihugu no mu bindi bihugu ukemprota ibintu kaba umuntu akomeye cyane? Uziko abana bantu bakomeye. Mana shimwe cyane. Yewe ibyo bintu murabishaka. Urazi ko ushobora kuronka ibintu bigusumbya capacity hama bikagupfira kubusa. Reka ndakubwira ibyo mushaka ni byiza cyane, ariko nimba hari ibintu ukeneye, urakeneye kwiga ingene uzobitunga neza. Imana idufashe cyane. Yo umbiriza Pawulo mwumvise ngo abantu basaga 100 bararahira ngo ntituzonywa tutaricana. Wibaza ko Pawulo bamuhora iki? Za nkomezi zo gusengera abagwayi bagakira, za nkomezi zo kuvuga ubutumwa bwiza ku Mwami, za nkomezi z'ibitangaza n'ibimenyetso. Ubutumwa yavuga bwabajya mu mitima. Bibiliya ngo bakoranya abasoda, bakoranya abaganza, abaganwa, abantu bakomeye. Baravuga ngo tugire imigambi yose ibaho mbere no kumutwara, tumutware mu buryo budasanzwe, nk'uko umenga tugomba kuguma dutohoza ibyiwe, ariko tugiye kugirane kumwica. Nagomba ntibari abadayimoni bari fise strategy, bafise ubuhinga, bafise imitego baguteze kugira ngo bakwice. None nawe ndakubwira ngo rondera inkomezi nsha, urondera ubwenge. Erega inkomezi nshasha n'ubwenge biva mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira ngo ayo mafaranga naho yaronka nutarondera ubwenge bw'amasengesho, nutarondera inkomezi z'Imana, nutarondera ubundi bushobozi bukucunga bukurinda. Icyatabaye Pawulo
bamugiriye inama ari 40 nawe ajya ku mavi ijuru naryo rimugira inama. Haleluya. Yo umugabo Daniel baramase bajinama na wasenga Imana naho ushaka ukageza ngaho. Uyu mugabo baramwase bajya inama yo kumugirira nabi nawe ajya inama y'amasengesho, bamurondera kumwica nawe asenga Imana. Amaze gusenga Imana n'ubushobozi bubiri, ubushobozi bw'abamwica n'ubushobozi bw'amasengesho nibwo bwategereza kurwana, kandi ubushobozi bw'amasengesho bwatumye bamuha intare. Intare ziramurojeta zirahagarika kumurya kubera ubushobozi bw'iki bw'amasengesho. Turakeneye inkomezi nshasha z'amasengesho. Abari hano tuvuze icyubahiro cy'Umwami Yesu, turakeneye inkomezi nshasha z'amasengesho. Nimba hari umugisha witeze ongereza amasengesho. Nimba hari umugisha ubona uri imbere yawe ongereza gukesha. Yo nturi kuratahura ibyo ndiko ndavuga, nturi kurabitahura. Nutakesha abadayimoni bo bazokesha, nutisonzesha abadayimoni basisonzesha. Ntavyumvise baravuga ngo ntitujya ntitunywa. Mbega bisonzesheje abo bantu? Bisonzesheje bisonzesheje kugira Pawulo ati, ariko we nturi kurisonzesha kugira ngo ube protection, urindwe uzigame, hanyuma ngo ushaka amafaranga. Nayo ufise bazoya gutwara, so kumutwara nayo ufise gusa n'ubuzima bwawe bazobutwara. Imana dufashe cyane. Turakeneye inkomezi zimeze gute shasha z'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bararahira barisiba baravuga ngo ntituzonywa tutarica Pawulo. Nawe ajya ku mavi arasenga Imana. Bibiliya ivuga ngo ihagurutse umwe muri babandi kubera gusenga Imana. Araza aramubwira ati, Pawulo inama yakozwe biruku niwasenga Imana izohagurutsa mu basi bawe umaze kukwibira amabanga idaciye izoca n'ahandi. Imana yacu iravuga tera. Haleluya. Turakeneye inkomezi kugira Imana ikore, kugira Imana isohoze. Haleluya. Dusomye ibyakozwe n'intumwa 22 28 naho tutohasoma kubera umwanya. Ku murongo waho wa mbere Bibiliya ivuga ngo abantu bariko baragendana na Pawulo barakanya, barasonza, barakubitika, igikonyozi kirabakubita. Pawulo agenda gusenya inkwi nabo bari kumwe kugira ngo bacanire umuriro bote. Bivuga ngo bamaze gukonga umuriro bawegeranije umuriro, inkwi zose barazegeranya, Pawulo ashiramo umuriro araturira. Ariko ngo mwako kanya n'izo nkwi bari begeranije harimo inzoka. Yesu adufashe cyane. Iyo nzoka biragenda ikomora ku kuboko kwa Pawulo. Abo yari karacanira, abo yari karagirira neza, abo yari karafasha batangura gutwenga, batangura kumukindaga. Baravuga ngo karabaye bwavyiyemeza ibyiwe, hamwe yavuga ngo akoreshwa n'Imana. Noneho karabaye reka turabe itaca gwa nkunzi nimwemereye kwavaho ngo barereka ko atemba, barereka ko yogwa bukumbi. Ariko ndakunda Imana. Haleluya. Hari abantu bareretse kuzokorwa n'isoni, hari abantu bareretse kw'inama bakoze izoshika, hari abantu bareretse kw'ivyo bagupangiye bizoba. Ariko mw'ijuru turakeneye inkomezi nshasha. Imana ishimwe. Bararetse kumaramana, bararetse ko yatariki uzokorwa n'isoni, bararetse ko bya bindi bizohomba, bararetse ko ya mariage itazoba, bararetse ko kakazira kagukuramwo, bararetse ko homba, bararetse gutakara, bararetse gutisha kuko inama barazikoze. Bararetse hari inama bakoze, hari imigambi bakora wowe utazi.
baragutwengera muragendana ariko hari ibyo bariko barakora urarengana bakarementanya urarengana bakakuvugira ibindi barareretse ariko hari hidaca rwa mpunzi hari iyo mw'ijuru. Haleluya haleluya haleluya. Bibiliya yambariye ngo abizigiye Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha. Urahiriwe wowe wizigiye Uhoraho nk'umutabazi, wowe wizigiye Uhoraho ukora ubuhungiro, wowe wizigiye ko Uhoraho ari we azotuma bigira gute bikunda. Ko ntawe uri hano ngo atere iyindi haleluya. Abizigiye Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshya, babatega imitego bayisimba, bazokwama biyubura mu nkomezi nshya, bagira irementanya rifatamo nabo barengana. Abizigiye Uhoraho, abizigiye Imana, haleluya, warakoze Mana. Ishengero ry'Imana mu gihe tugezemo, kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, kura amaso kuri bariya na bariya. Izigira Uhoraho nk'umwami n'umutabazi wawe. Ariko nta muntu ariko arafashwa ngo atere iyindi haleluya. Iyo atari Uhoraho uba waribagiwe. Hari inama bakoze nyinshi uzirenganya kubw'imbabazi z'Uhoraho. Iyo atari Uhoraho, iyo Uhoraho ataba mu ruhande rwacu, abasi bacu baba baratwitabye hejuru. Iyo atari Uhoraho, isuri riba ryararenze hejuru y'ubuzima bwawe. Iyo atari Uhoraho, ivyatsi bibaba byarameze ku mva yawe. Iyo atari Uhoraho, uzogenda ubisimbuka, uzogenda ubabanaho, bazoja bagucukurira imva, Imana nayizibisibe. Abizigiye iki? Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha. Turakwiye inkomezi nshasha. Urasinziriye, abansi ntibasinziriye. Urasinziriye, abadayimoni ntibasinziriye. Urasinziriye, abakurwanya ntibasinziriye. Ariko abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyeganyizwa. Abizigiye Uhoraho, haleluya haleluya haleluya. Abizigiye Uhoraho, abizigiye Uhoraho. Mwitabire. Abizigiye Uhoraho nta kintu na kimwe uzoshikako atari Imana yo mw'ijuru igufashije. Nta kintu na kimwe uzoshikako ku mugambi w'abana baba. Igihe cyose bazobona upanze ivyo upanze, bazorara amaso bariko bariyumvira ngo ntutambuke, ntuhashike, ntiwubake, nturongorwe, ntutere imbere, ubwo n'ishuri nturimare. Yesu we, Shetani yahagurutse, yakuye n'ishati, yakuye na mbere nibaza ko asigaye mu isengero, ahubwo asigaye ari kusa yiruka inyuma y'abana b'Imana. Dukwiye natwe kwambara inkomezi nshasha z'amasengesho, nshasha mu ijambo ry'Imana, nshasha tukagendana n'Imana, nshasha tukavugana n'Imana. Ibyo bapanga byose nijoro, mu gatondo tukaba twabimenye. Ibyo bapanga mu gatondo, ku mugoroba tukabimenya. Iyo wizigiye Uhoraho, hari imitego bagutega ukayirengana ntigufate kubera inkomezi z'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Burya mu mayira aho duca hose bagenda bahatega, ariko turabirengana ntibitugire ku bushobozi kubera ubushobozi bw'amasengesho. Urakeneye izindi nkomezi, wongereza amasengesho ndugu yawe. Urakeneye umugisha, ninde akeneye umugisha hano? Ariko ko ukeneye umugisha, wongereza n'amasengesho. Nimba ukeneye umugisha, wongereza iki? Ego raba ingene usenga. Waba usenga iminota ingahe, wongereza ku yindi minota.
wasenga amasaha ngaha ongereza amasaha, kuko amasengesho niyo azorinda umugisha wawe, kandi amasengesho niyo azokwega amasezerano yawe. Erega amasezerano bayafise, ariko hari abayafashe. Ni igiki kizoyabaka? N'amasengesho. Iki kintu nutumvise neza. Amasezerano urayafise, ariko hari abayahagaritse, ariko hari abayafashe. Ni igiki kizotuma ushika mu masezerano yawe? Mukongereza amasengesho. Amasengesho akabagobotora amasezerano yawe. Abayafashe bakayarekura, abayahagaritse bakayarekura, abayagendeyemo bakayavamo. Hariho n'abari mu vyawe, hariho abariko barakontorora ivyawe, hariho barahari. Ariko amasengesho, turakeneye inkomezi z'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko aba bantu barahari kweli? Aba bantu barahari ngo batere yindi? Haleluya. Ndacari ku nkukuma, sindakubwira ivy'inkukuma. Daniel 2:5-11 ngomba ndakubwira ivy'inkukuma. Ndakeneye inkomezi nshasha. Yo. Inzozi za Nebukadineza ego zinanira abapfumu kuzimenya cyane. Nuko umwami yishura Abakaludaya kuri 5 sawa. Nuko umwami yishura Abakaludaya ego ati byamvuyeko cyane, kandi nimutamenyesha izo nzozi n'ingene zisobanurwa ego muzoyimbagurwa kandi ngo kanyu basigara n'amatongo. Aho ni kuri 5 11 icyo tugomereyeko kiragoye cyane, kandi nawe wundi ariho yoshobora kucerekana imbere yawe mwami atari Imana yego nazo ntizibana n'abafise umubiri. Haleluya. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Uyu mugabo mwumvise ngo yitwa nde? Nebukadineza. Arota indoto, ahejeje kuzirota acarazibagira. Mugabo zari zamuteye ubwoba, acahamagara abanyabwenge, ahamagara abapfumu, avuga ati wewe warize, ufise teoloji, ufise doktora, ufise ibiki? Ati ego warahejeje. Sawa, rero ngwino mbarira ibyo naraye ndose. Ahamagara abapfumu n'abakonikoni, arababwira ati mukorana n'ubundi bushobozi, ngwino umbarira ibyo narose, umbwire n'ingene bisobanuka. Muri bati ibyo nta muntu n'umwe ku isi yo bishobora, wewe tubarira ibyo warose hubwo. Ateka nabyibagiye. None ibyo wibagiye ni twebwe tubimenye. Ati none ko muvuga ko muri abanyabwenge, mutegerezwa kumenya nyene ibyo nibagiye, atari uko murapfa mwese, atari uko murapfa mwese. Yo, Imana idufashe cyane. Urazi umuntu akubwira ngo mbwira ibyo narose gasereje, wowe wambwira ibyo narose. Wa mugabo yigera kuza hano mu rusengero, nababwiye ati ngwino Imana iranyereka iby'iwawe, akacaza hano. Muravyibuka? Ati wowe bitubwire. Ariko nk'ubu hari ibyo nabonye sereje iby'iwawe, je nk'ubu nabibonye. Mbere nitwasohoka uze ndabikubwira. Turakeneye inkomezi nshasha. Haleluya. Inkomezi nshasha. Haleluya. Inkomezi nshasha. Inkomezi. Abanyabwenge birabananira, abize birabananira, abapfumu birabananira. Arababwira ati murapfa. Imana igufashe cyane. Ariko Daniel, vuga ngo Daniel. Yo, haleluya. Reka nivugira Yosefu. Birambwira ngo arota indoto, azisigurira abantu. Bimuzira igeragezwa ryo gufungwa no kumererwa nabi kwiwe. Baramujana, abo bavukana baba ikibazo. Ivyo bamujana no mugashi,
ageze hariya ibwami umugore aramufungisha aja mu gasho. Uwo yakorera yari chef d'état major, umudamu wiwe aramufungisha. Bukeye harotwa indoto. Daniel ageze mu gasho asobanura indoto zose z'abari muri prison. Babiri bararota, umwe amanikwa arabimubwira, uwundi arota afungurwa arabimubwira. Aramubwira tumviriza, Imana ivuganye nanje. Budakeye na kabiri ugiye gutaha, nawe butageye na kabiri ugiye kumanikwa. Abasobanurira indoto. Uwo afunguwe ageze ibwami asanga hari indoto ibwami barose. Babuze uzisobanura, bakoranya abantu barabura uzisobanura, bakoranya abandi barabura uzisobanura. Ufunguwe baravuga ati ariko muri prison hari agahungu kitwa Yosefu kafunzwe, ni gasobanuzi kiri sobanye indoto zose yarazisobanuye. Ibyanje yarabimbwiye, yabwiye ko zo zose taha none natashe. Umwami ati mukureyo ubunyene, mukureyo aze kusobanura indoto zanje. Imana idufashe cyane. Imana ishobora kurotesha umuntu ikaguha isobanuro kugira ngo utabarwe. Haleluya. Turakeneye inkomezi nshasha. Inkomezi nshasha ziduha ingabire, inkomezi nshasha zitugira amabanga y'ijuru, inkomezi nshasha zituma Imana iduhishurira imitego y'umwansi. Inkomezi nshasha bagutegera hano nemu yerekaza akakubwira ngo iyi nzira ntuyicemo, ca muri iyi urenganire, kubera inkomezi nshasha ziva ku Mana. Ariko Mana yacu turakeneye inkomezi nshasha. Yosefu bamusohora prison, ageze hanze ati mumweshe muringanize ajye y'ibwami. Kandi umugore uwo mwami niwe yari yamufungishije, kandi itegeko ryo kumufunguza ryavuye aho nyene. Kandi bari bamufungishije bamwagiriza ko yafashe iki ku nguvu nde. Kandi noneho kubera Imana arirengagije ko yafashe ku nguvu umugore wiwe, none haramutumye ko ngo ngwino usobanure ibyabaye byarabaye. Ariko aho ngeze hari izindi ndoto zanteye ubwoba, naho wafashe umugore wanje nta kibazo, sohoka umbwira iby'izi ndoto. Ariko ntiyari yamufashe. Nibakurenganya Imana izoshiraho izindi nzira zo kukurenganya. Turakeneye inkomezi zimeze gute? Inkomezi nshasha. Arahashika asobanura indoto neza, arababwira ngo iyi myaka ni iy'inzara, iyi myaka nayo ni iy'uburumbuke. Hagiye kuba inzara ikomeye, abanyagihugu bazohura n'ingorane zikomeye. None rero hagiye kuba kandi n'ibihe byo kugwira, ibintu bigende neza. Baramubwira ati none vyogenda gute kugira ngo dushobore kurengana ibyo bihe bigoye by'inzara? Arababwira ati nimushireho umuntu abimishe agera ibintu, abeho ibigega bizotunga abantu mu gihe cy'inzara. Umviriza neza, hari igihe cy'inzara cya Satani iteza abana b'Imana, icyo nikizobura kubaho. Ariko nagomba nkubwire, hari n'igihe cy'amasengesho. Tuguye kugwiza amasengesho mu gihe bibi, mu bihe bigoye. Tuza twikore kuri stoke y'amasengesho yaba ndi nkaho ubuteye. Haleluya. Aravuga ngo nta wundi mw'iki gihugu yobishobora atari wewe. Baramubaza ati ukeneye iki kugira ibyo bintu bikorwe neza? Bamuha ibisabwa byose, abishiraho, arabikora. Uburumbuke burabaho, inzara iteye, abayabaye stoke, abanyagihugu bararoranirwa, ibintu bigenda neza. Imana idufashe. Ibyavuzwe biba biratashe. Babandi bose biwabo baza gusoma muri cya gihugu nk'uko Imana yagize gute yabivuze. Ibyo Imana yavuze bikunda byoroha bizoshika. Ariko urakeneye inkomezi nshasha zo kuba mu bihe bigoye cyane mu bihe byiza. Kandi izo nkomezi ziva hehe? Mu masengesho. Izo nkomezi ziva hehe? Mu kwihana ibyaha. Inkomezi ziva hehe? Mu kugororoka. Inkomezi ziva hehe? Mu kwitandukanya n'ibyaha ukagira ibyo wifatanya na Data wa twese wo mu ijuru. Haleluya. Turakeneye inkomezi zimeze gute?
cyane. Imana idufashe. Yo, iyo ngeze mu itanguriro 41 ku murongo waho wa 34 baravuga ngo twokura hehe umuntu w'umunyabwenge afise impemu y'Imana niwe yoshobora gusobanura inzozi. Umva, inzozi zishobora gusobanura umuntu afise impemu y'iki? Impemu y'iki? Y'Imana. Haleluya. Turakeneye impemu y'Imana. Turakeneye kugendana impemu y'Imana. Kandi kugira ugendane impemu y'Imana, kugira uronke impemu y'Imana bisaba gusenga, bisaba inkomezi, bisaba kongereza, bisaba kwihererana n'Imana, bisaba kwitandukanya n'icyaha. Hari ibintu bisabwa kugira ugendane n'inkomezi z'Imana. Twokura hehe? Imana ishimwe. Yo, ijambo ryiza cyane. Iyi si iri kirononekara. Iyi si iri ku muvuduko mubi cyane cyane ku bana b'Imana. Uko iminsi irushiriza kuba mibi, Bibiri ivuga ngo natwe turushirize kwegera iki? Imana dusenga. Mbega iminsi irushiriza kuba mbi kubera iki? Igihe cyo kurangira kw'isi kuregereje, igihe cyo gucirwa kwiteka kwa Shetani kuregereje, igihe cy'uko abana b'Imana bataha kuronka ingero bakoreye kiregereje. Turabona ibimenyetso bikomeye byerekana ukugaruka k'Umwami wacu Yesu. Turakeneye inkomezi nshasha kugira dushobore guhagarara dushikamye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Reka ngaruke ku nkona. Umukristo akwiye kugereranywa n'inkukuma, inkona. Ibimenyetso bimwe biranga inkona. Inkona iguruka yonyene. Ntuzosanga igurukana n'inuma, ntigurukana n'ibisiga, ntigurukana n'izindi nyoni zo muke. Nta nkware inkona. Oya, inkona igenda yonyene kubera iriyizi. Haleluya. Iriyizi inkona, iriyubaha ikiyubahisha. Ubwa mbere ifise inkomezi, ifise ubushobozi, kandi inkona ikorana n'ibintu bikomeye. Iba mu mabuye hejuru, ikaba mu biti ahantu mu biti birebire, ikaba mu bitandara by'amabuye. Inyoni ntizibayo, inkona iriyubahisha, igenda yonyene kubera irazi ko abandi ku bindi bukoko bwononekaye. Bwarononekaye ubundi bukoko. Inkona igenda yonyene. Luka 22 ku murongo wa 41. Kubera iki inkona igenda yonyene? Ashana yote bibuye. Arafukama. Arasenga. Atigata. Asangura ingoma. Kuri iki gikombe cy'indengane. Akabiribe uko ngomba. Yamabiwe uko ugomba. Dukomera amashyi Umwami Yesu. Atandukana nabo. Bibiri ivuga ngo yari karasengana umubabaro. Abwira abigishwa ngo nimuvyuke dusengane n'isaha n'imwe. Bobo barisinzirira. Yesu yarabona ingeragezwa imbere yiwe. Yesu yarabona intambara. Yesu yarabona urupfu. Yesu yabona ingorane. Ariko abigishwa bobo ntivyabaraba kuko mu bagomba gupfa ntibarimwo, baca bisinzirira. N'uyu munsi hari umuntu uzobwira ngo sengera, wibaze ngo yagusengeye, ntibimuraba. Abarundi baciye umugani ngo nyene umupfu niwafata ahagira gute? Ahanuka. Uyo rondera izindi nkomezi mwene data. Uragwaye, urafise ibibazo, urafise amageragezwa, ngo nsengera. Tego ndagusengeye. Azokubwira ngo nagusenga, avuga ngo Mana tabara Joseph umugire neza. Urakoze Mana. Amen.
yarasengeye ati cyane. Iryo ni isengesho ry'umuntu ari mu ntambara. Iryo ni isengesho ry'umuntu ari mu magerageza. Kubera iki? Sibo biraba. Ahandi hubwo hari igihe umugisha uba ugomba kuvuka akakubwira ngo ndagusengera, mu wundi mwanya akavuga ati reka sha n'ingene ndaburaye era barateye imbere, n'ingene nabuze umugabo we waramurose, n'ingene nabuze inzu we warayirose. Uzavuga ngurumva ngo nubatse ikigega ngo mbuze amabati, ati ndagusengera. Ageze hirya ngo weho nuko warose n'ico kigega ngo jeho gipanze. Yesu adufashe cyane. Inkona nico gituma ivyo iravyana. Inkona yigwanako, inkona irimenya, inkona iravuga ngo no zokwibera ahantu ha jenyene kubera abantu barononekaye, abantu barabaye ubundi bukoko bwarabaye nabi. Mwene data, abantu barononekaye kandi ntibatanguye ubu, batanguye kuri Yesu. Yesu arababwira ngo fasha gusenga, ngo ndiyo, ngo mwami hereza inkomezi. Yesu yasinziriye. Akababwira atega umubiri urandemeye biranse, nawe urafise ibikuremeye. Ati nsengera atego. Oh Mana dutabare. Bararemewe n'itiro. Abantu barandusha, baramvunye, barambesha, n'injyajya, wiye gutandukana nabo. Atatandukana nabo. Mwene dada, hari abantu ukwiye gutandukana nabo. Mana dufashe cyane. Hari abantu bakuvuna, hari abantu bakubesha, hari abantu bakujyajya, hari abantu bagusubiza inyuma, hari abantu harimo bariko barajyana ibyawe, bibaza ngo n'abanyamabanga bawe ngo wabahaye imitwaro, ahubwo aribo bakwiye bagiye kuvyonona no kubihagikisha. Hari abantu ukwiye gutandukana nabo, ukambara izindi nkomezi. Nawe ukavuga ngo Mana, ubu waduhaye ububasha bwo kwishikira ahera. Bavuga ngo mpamagara nanjye ndakwitaba, nabaza nanjye ndagutabara. Ububasha bwarabonetse bwo kwishikira ahera. Tandukana n'indyarya, fatana na Yesu Kristo, injira mu masengesho, ambara izindi nkomezi nshasha. Mana dufashe cyane. Harabimenya ngo hariho indyarya, hariho indyarya. Hari abantu utegerezwa gutandukana nabo kugira ngo uhenzagirwe. Hari abantu utegerezwa gutandukana nabo. Hari abantu baguma bafata umuriro gusa baguhendahenda ngo turi kumwe mutari kumwe, tuzogufasha batagufasha, tuzokugira neza. Tandukana nabo. Abizigiye Uhoraho bazohora bibura mu nkomezi nshasha. Uhoraho nameze nk'abantu, Uhoraho nakora nk'abantu, Uhoraho ntahemana, Uhoraho avuze ikintu aragisohoza. Ariko abantu baraguhenze, bakubwiye biriya na biriya. Tandukana nabo, wizigiye Uhoraho. Ko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Birakenewe ko twambara inkomezi zimeze gute nshasha. Tandukana nabo. Hari abakobwa udatandukanye nabo nta ntambwe uzoshikako. N'umukobwa mugenzi wawe wambara impuzu ndende akakubwira ngo warengeje, ngo ambara nk'uko twambaye. Tandukana n'uyo muntu ariko aragusubiza inyuma. Tandukana n'umuntu yambara nabi. Tandukana n'umuntu aguhanura impanuro zitarizo. Tandukana nawe, fatana n'Imana. Niwabura n'umwe niwabura n'umwe unamurira amaso Uhoraho n'umutabazi wawe. Yesu niwe yagupfiriye, ibyawe arabizi. Niba bimubwira kabiri ntabyumve, umwana w'umuntu mwihoze. Vuga ngo nakanatsinda, uyu muntu niyancumuye, uyu muntu niyambambiwe, uyu muntu niyabyaye. Bibibwa ngo naho sona nyoko yoguta, Uhoraho azokwitorera. Hari abantu utegerezwa gutandukana nabo kugira ushike ku isezerano ryawe. Hari abantu utegerezwa kugira gute tandukana nabo. Raba abantu mu buzima bwawe bagiye bakubera indyarya. Raba abantu bagiye bakubera indyarya. Tandukane nabo. Raba abantu batuma utavasa mugakiza.
raba abantu batuma utahagarara mu ijambo ry'Imana, raba abantu batuma utagororoka. Tandukana nabo. Baguma bagufatafata baguhenda ngo tukora ibyaha, nzogutwara ngwino tujyamane, nzogutwara. Tandukana nabo wa mukobwa we. Tandukana n'imbaraya, tandukana n'izo mboragwa ziguma zitwara udufaranga twawe, nusumira umwana ntiwiteze imbere. Tandukana nabo. Hari abantu utegerezwa gutandukana nabo. Imana idufashe cyane. Hari abantu utegerezwa kugira gute? Tandukana nabo. Hari urundi rugabo ruguma rukwandikira amamesaje ngo ndagukunda, ngo sheri, ngo uriteke, ngo uri umusoso, ngo uri umwumbati, ngo uri ishugwe, ngo uri igitigu. Nguri sosiso, nguri sinzi n'ingene bavyita n'ingene babivuga. Abo bazimu baraguhenda ngo muzopfana, ngo bazokukorera, ngo bazoko nana kimwe. Tandukana nabo n'injaja muzindi. Tandukana nabo baguhendesha amajambo. Tandukana nabo baguhendesha amajambo kugira bagume bagukwega bameze nka kwa kundi imbeba iguma ihuha umuntu ikamushikura. Kumbure hari icyo bariko barakuronderako. Tandukana nabo. Tandukana n'abanyabyaha. Inkona yigendana yonyene, kandi inkona igendera hejuru kure, igendera hasi. Reka kugendana n'utuntu tw'uturofa. Simvuze abantu, mvuze utuntu usanga umuntu harimo ubuntu bw'ubugugu bw'abadayimoni, ugasanga umuntu agendana n'utuntu tutagira umutwe n'amaguru. Apana abantu umuntu ahure, si abantu ndiko ndavuga. Hari umuntu aba mu ngeso zitagira umutwe n'amaguru. Hari umuntu aba mu ngeso atahuze umushikana. Hagarikana utwo tuntu. Tandukana. Yesu aravuga ngo aba naho arabigishwa, naho ari je n'abarokoye, aba bariko barambesha, ninagumana nabo baranyandukiza itiro, banteza gusinzira. Kandi atari mu gihe cyo gusinzira. Hari abantu niwagumana nabo bazokwanduza ingeso mbi zikutwara. Hari abantu bari mu itiro, niwagumana nabo uzosanga sha mu rugendo. Tandukana nabo bantu, kandi abo bantu barahari. Abo bantu urabafise muri kumwe, tumusigarana umwe gusa, cumu bahebe, kuko abona bagusubiza inyuma. Sigarana umwe, batandatu bahebe, abona bagutesha umwanya, bariko baragucereza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Atandukana nabo. Abantu badasenga, badahagaze mugakiza. Tandukana nabo. Uvuga ibyo gusenga bakavuga yandi makuru, bakazana ibishego, bakazana amajambo apfuye. Tandukana nabo bantu. Uvuga gukorera Imana bakakubwira ngo nawe urarengeje. Tandukana nabo. Tandukana n'abantu batabona kure. Abari hano tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Urashobora gutera haleluya. Subira mwiri jambo rivuga ngo tandukana nabo tugende. Subiramo. Ubugira gatatu. Amen. Inkona igendera ahantu kure hejuru, kandi inkona igendera mu muyaga. Umuyaga iyo uje mwinshi cyane, inkona ikivuga ati sawa, aha rero ngomba nshike ku ntumbero yanjye. Mu gihe inuma, ibikona, inkware ziba zaheze zigurukwa, umuyaga w'igihuhusi wazimaze, ubunyoni bwapfuye, inkware zapfuye, inuma zapfuye, inkona yoyo ibishitse aha hantu
bavuga ngo aha niho nama, niho nama, niho nama, niho nama. Haleluya. Igeze mu muyaga ntisubira kuguruka, yo yigira ibyo biguca gusa, ikakirindira iyo umuyaga uyijana, ikavuga ati unjana hariya ndagenda, iyo uherera niyo nza kuja ntaco vyono, ahubwo umuyaga uyiha lift. Ibirose lift iyinyarutse, kuko misyo ahigeze hose yemerewe kuhaba. Mu ishamba ibaho, mu bugaragwa ibaho, mu mabuye ibaho. Iyo umuyaga ijana yose ica ivuga ati ntacyo bitwaye, umuyaga ni wahera aho uherera niho nza kugwa nta ngorane. Ntiyigwanira, oya iriyorosha gusa. Umukristo mu bihe bisa n'ibigoye nibyo bihe aronkeramwo promotion imbere y'Imana iyo ahagaze neza akanesha. Iki kintu ntibacyumvise neza, wotera haleluya. Umukristo Bibiliya mu byahishwe Yohana havuga ngo unesha azokwicarana nanjye, unesha azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Haleluya. Amapeta ava ku muntu yanesheje intambara bakaca mu ipeta, cyangwa umuntu hari ikintu yakoze gikomeye agaca mu ipeta. Ntushobora kuronka ipeta ata kintu gikomeye wakoze. Hagarara nk'umukristo ugira ikintu unesha, Imana iguhe promotion, iguhe ipeta. Turakeneye kwiyubura mu nkomezi, kirakeneye inkomezi nshasha. Imana ishimwe cyane. Turakeneye inkomezi nshasha zishobora kudufasha mu muyaga. Ibihuhusi birahari, amajambo arahari, intege nke zirahari, ubukene burahari, ibyo kugwisha birahari, ibyo gutesha Imana birahari, ibyo tumudahagara neza birahari. Umuyaga uri kurahuhuta, kandi umwe wese arafise umuyaga ariko arahuhutamwo. Hari abariko barahuhuta kubw'ubusore, kubw'ubukumi, kubw'akazi, kubw'amafaranga, kubura aho baba. Umuyaga urahari uri kurahuhuta, ariko muwo muyaga neza hagarara neza umere nk'inkona, wiyoroshe uvuge ngo hanyuma y'uyu muyaga hariho gutekana. Kantu hari umuntu turi kumwe ngo atari yindi. Haleluya. Inkona Yesu warababuze kwifatanya n'abatagirana n'abatizera. Raba abantu muri kumwe batizera, mufatikanye babwira ubutumwa bwiza bwo kubahindura gusa, ariko ntibagufate abaribo bakugenderako. Oya, gendana nabo bahindura, gendana nabo ufise sitraje, ufise ubuhinga. Niwabona bagusumba inkomezi itandukana nabo. Urumva ukaba muri Kristo ngurumva ngo jewe ngo ndakijijwe, ngo mugabo ngo nafiyanshijwe, ngo n'umuntu adakijijwe. Bitubwiye ngo ntukifatanye n'abategirana n'abatizera, bazogusumba inkomezi. Urabaza amakuru, ushobora kuba ata makuru ufise. Urabaza Samusoni yifatanije na Delila ngo azomuhindura, ngo afise isezerano. Hariho abaza kuri misiyo nka Delila batumwa na Shetani kugira ngo bakumare inkomezi, kugira ngo bakumaremo amasengesho, kugira ngo bakumaremo ijambo ry'Imana. Bakaza bakakonka, bakaguhenda, ugasigara amaso yose yaranogotse. Samusoni bamunogora amaso kubera yifatanije n'abanyamahanga. Ivyera ni vyera, ivyirabura ni vyirabura. Yesu adufashe cyane. Imana idufashe cyane. Imenyereze kugendana n'abantu bubaha Imana. Imenyereze kugendana n'abantu musangiye urugendo, musangiye ivyiyumviro. Nimba wari ufise 10 mudasangiye ivyiyumviro, bagabanye buhoro buhoro, ugendane n'abo musangiye urugendo. Imana idufashe cyane. Bagabanye buhoro buhoro mu ibanga, utaberetse ko bataye cyangwa ubahevye, ariko no kubera mutari mu nzira imwe, mudafise ibisa, mugendane mutagendana, mube kumwe mugabo mutari kumwe. Kuko inkona iba mu kirere iguruka nk'ibindi, ariko iguruka yonyene.
nta kintu na kimwe, ariko araguhenda ngo umusoso, ngo umusokoro, ngo umwumbati, ngo nzogukorera ibi, ngo nzoguhenda, ariko birababaje. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya. Gendana n'ukurusha amasengesho, niwashaya azogushayura, azogusengera, azohamagara Imana. Gendana n'ufise ijambo ry'ubuzima, niwasenga azoguhanura, akubwira ijambo ry'ubuzima. Gendana n'ufise ingabire, azokubwira ngo Imana ivuze ibi. Gendana n'umuntu ari kumwe n'iki? N'Imana. Imana idufashe cyane. Hari abantu utegerezwa kwitandukanya nabo. Inkono bya muri Bibiliya, abantu bose b'abakozi b'Imana babonera kure. Akarorero, Elisa yamenye yuko imvura igiye kugwa, abimenyera kure. Abo bari kumwe batarabimenya. Nivyo yaboneye kure. Ubugira kabiri Elisa igihe yategwa umusuku wawe atarabibona, kubera atamaso nk'ay'inkono yari afise, yavuze ngo karabaye turapfuye turageseye. Ariko umusuku aravuga ngo iyaba wari ufise amaso ngo umenye abari ku ruhande rwacu, Imana iguha inkomezi zo kumenya abamarayika bakutumbereye, bakucunze, bari mu ruhande rwawe. Iyaba ndi nkawe mba nteye haleluya. Imana idufashe cyane. Menya kure, umenye ababanyi bawe ingene bameze. Menyera kure, ukwiye kugira amaso abona kure. Umufiyanse wawe ukamubona kure, atakubwira ngo aragukunda gusa, ariko yinyegejemo kugusambanya akaguta. Umukoresha wawe ndaguhaye promotion, ariko ariyo kugukoresha ibyaha. Kwiye kumenyera kure. Hari abantu mugendana ugasanga n'umuntu azokubwira nabi. Tuduze icyubahiro abari hano cy'Umwami Yesu. Haleluya. Umuntu wese niyakubwira ngo ndagukunda, uzomubwira ati sawa. Ariko ayo majambo azokubwira ko agukunda, ahubwo aguhe gutohoza neza igituma agukunda, ikinyegeje muri urwo rukundo. Ako kantu niwakumvise. Nta muntu ari hano batere haleluya. Uraraba neza abantu bo kuri YouTube, hari akantu bandika kakabijya, akavuga ngo karabaye ngo ibi byagenze uku, kugira ngo arungike abantu kujya kuraba ivyo bintu. Ashiramo akantu gusa gatuma wugurura ukagira sabone, ukaca wugurura ukajya kuraba ivyo akubariye. Ushobora gusanga atari navyo, mugabo wa wamudugirije amavyose. Ndakubarira ngo umuntu niwabona mugendana ukabona guteye amakenga ni meza, ukwiye kuraba neza. Hari umuntu azokubwira ngo ndagukunda, ariko afise imigambi yo kuguhamba kugira ngo agufate, hanyuma umwizere imigambi afise ariyo kukugendera hejuru. Ahubwo umuntu wese azokubwira ikintu nk'iki, byemere, gikunde, ariko kandi bigutera amakenga, gusuzuma neza ubwo rukundo icyo buhagazeko. Hari uzosanga ari urukundo rw'ubujyaja, urukundo rwo kuguprofita gusa, urukundo rwo kugukoresha ibyaha, urukundo rwo kugira ngo ube ingazi yiwe yo gushika mu byo yifuza, hanyuma acaguta usigara ufise ikibazo wenyene. Hari abantu sanga bafise ingorane. Ingurube ntitoranya mu kurya, ibyo ibonye byose ni twende. Ingurube ntizitoranya. Igihe turimo si igihe cyo kujya aho ubonye ibyo ubonye. Ukwiye kwitonda ukaraba n'ibyo ugiye kujya, mbere no kubijya ukabijyana amakenga n'ubwenge, mbere ukabijya uri kuraraba neza. Na Bibiliya iravuga ngo usonza aragiwe. Bibiliya ivuga ngo usonza agiwe. Imana idufashe cyane.
ariko nta muntu ari hano watereye indi haleluya. Turakeneye teste, kandi abantu benshi bari ko barapimwa, bariko barapimwa. Bibiliya avuga ngo napimye, nasomye ahantu muri Daniel ngo bapimye basanga ntukwiye. Hari abantu bapimwa bagasanga ntibakwiye, ariko humura mwene data, iryo gerageza si iryo geragezwa, si iryo kukwica, ariko ni iryo kugira ngo Imana yiheshe iki? Icubahiro, icubahiro. Ariko Mana yanje we, yo. Ariko mvuge bikurikira ku nkona. Reka tugeze ngaho. Birahari. Kintu cyose mu buzima ucamwo birashoboka ko ari teste iri kuri wewe. Ntucike intege, ntiwihebure, Imana irahari. Hari akantu nto kwibagira. Iyo yabonye teste ya mbere yayishoboye, iyo yabonye teste ya kabiri yayishoboye, iyo yabonye teste ya gatatu yayishoboye, iya kane ikayinanira, iya gatanu ikayinanira, iraza ikayisova, ikayisama, ikayiduza, ikayankuraja, ikayivuga ngo ko washoboye ibya mbere, nejo kuraje, n'ibya kane uzobishobora, n'ibya gatanu uzobishobora, n'ibya gatandatu uzobishobora. Ntawe ari ngo atere haleluya. Niko Imana iraba abana bayo. Wihanganye ubwa mbere, wihangane ubwa kabiri, iyo ubonye ugomba gucika intege iraza ikagusama. Nzovuga ingene iheka abana, sindavuga ingene iheka abana, n'ingene isama abana, n'ingene ivyara, n'ingene yigisha abana kuguruka. Aho hantu hararyoshe we, ingene Imana yigisha abana kuguruka we. Ariko Mana yo mwijuru, ariko nta muntu ari hano watere haleluya. Iraza ikayisama, ikayisova, ikayikwega. Data wa twese abariko biyubura mu nkome zisha, yiteguye kubasama mu bihe by'amageragezwa, mu bihe bari biteze gusuzugurwa, Uhoraho yiteguye gusama abariko baradenderukirwa, abari mu musuriranya, abari mu ntambara, abayubaha Uhoraho. Nazemera kuzokorwa n'isoni, azokuzamura. Abaroti bahagurutse, azokuzamura. Amajambo ahagurutse, azoyacecekesha. Imifundi ibaye myinshi, azoyicecekesha. Abazimu bahagurutse, azoyicecekesha. Abansi bavuga byinshi, azohaguruka. Mukashama igifianse cyaco akakiduza. Natwe turabafianse ba Yesu. Na uri hano ngo tere haleluya. Yes, yiteguye gusama abana biwe, yiteguye gushigikira abariko barahura n'amageragezwa. Amageragezwa ni menshi, ariko Uhoraho, Bibiliya navuze ngo nasomye ijambo rivuga ngo amageragezwa ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Bibiliya ngo kuko Yesu yageragejwe ngo abasha gutabara bariko baragira gute? Barageragezwa. Humura, iyubure mu nkome zisha. Uhoraho Data wa twese yakuremye agufise ku isezerano ryiza. Nazemera ko abansi bawe bakwitamba hejuru, nazemera ko abadayimoni bakumira niyonzwa. Hindukirira muri Yesu, hindukirira mugakiza, hindukira mu ijambo ry'Imana. Riko ndumva ijambo rivuga ngo ukuboko kwiwe si kugufi, ngo kunanirwe no gukiza. Amatwi yiwe ntiyapfuye, ngo ananirwe no kumva. Riko ndumva neza mwene w'Imana nyemeza yuko hari abantu Imana igiye kugirira neza. Umwanya wo gusenga ukeneye inkomezi nshasha. Mu kanya gato dusaba inkomezi nshasha, tuce twinjira mu kugumukana ivyacu. Ndabizi neza ku munsi wa Mungu hari intashyi, ku kwezi hari intashyi, mu kwezi gukurikira hari intashyi zihagarara ko tutegerezwa kugumukana dayimoni mu izina rya Yesu. Umutahe wawe bafashe ugarure, proje yawe bahagaritse yigarure, amafaranga yawe bahagarikiye ahantu yashire kuri konti. Abantu bose
babaye intambamyi bagumukana ubegeze kure. Hari abantu utegerezwa gutandukana nabo nk'uko inkona hari ibintu itandukana nabyo, nawe hari ibintu utegerezwa gutandukana nabyo. Umuco n'umwijima ntibihura. Uri umwana w'ubwami, uri umwana w'umuco, reka kugendana n'abadayimoni, reka kugendana na Shetani. Indoto mbi zigumukane. Uri mu gisagara ca Bujumbura, ugu murota uri ku gatumba, uri muri ka kazu k'umugoro, uri mu nzu y'ivyatsi, uri izina rya Yesu turabigumukana mu izina rya Yesu. Urota uri ku kaburi iminsi yose, ivyo dutegerezwa kubigumukana. Uracari muzima kubera ko abadayimoni bakujana ku kaburi, ivyo dutegerezwa kubihagarika mu izina rya Yesu. Ugu murota ubona ibigusambanya, ibikuniga, ibikonona, uri mu ishuri kandi warahejeje ishuri, ivyo dutegerezwa kubigira gute? Kubihagarika tukabigumukana. Yaba wabyumva uba wari ukwiye gusaba inkomezi shasha. Abarozi barakumenyeye ariko babwire ati nta makuru mufise, ubu ndiko ndarondera inkomezi shasha. Abarozi ntibakagutera ubwoba, abarozi ntibakagutera ubwoba, abarozi ntibakagutere ubwoba. Aha barakuroze barongera barakuroga ariko uracariho. Iyo abanye nawe cyagihe n'ubigiye kubana nawe. Kadusaba inkomezi nshasha. Rondera inkomezi nshasha zo gusenga, madamu wa Yesu, mugabo wa Yesu, musore wa Yesu, umukobwa wa Yesu. Rondera inkomezi nshasha zo kubana n'iki? N'Imana. Ongereza. Yesu aravuga ngo ntimwobana nanje n'isaha nimwe kwe, ariko ubu ntiwobana n'Imana n'isaha nimwe kwe. Wumva ngaha ntiwokwiha programa y'ukongereza amasengesho n'isaha nimwe, basi n'iminota 15 kwe, ariko ubu ntiwokongereza rawe. Wasenga isaha ongereza, wasenga iminota 10 ongereza, wasenga iminota 5 ongereza. Inkomezi nshasha ntiziva mu majambo, ziva mu mwanya, kandi icuzobejo kiva mu mwanya wawe. Iki kintu cyumvise, icyo uzoba kiva mu mwanya wafashe. Icuri isaha gifise iyo cyavuye. Haleluya. Ndababwira abantu bose babaye abakomeye baba bafise intahe, kandi ejo ni muntu munsi urakeneye intahe. Amasengesho dusenga na yuko dukeneye intahe, ariko kugira intahe hari ibyo ucamwo kandi ukabinesha. Mana turakeneye intahe, ariko mw'iyi ntahe dusabye inkomezi nshasha. Twatanguye amasengesho ntiwamenye ibiriko biraba. Mu nyigisho nigishije nta kintu na kimwe wohagararako mu gusenga, nta kintu na kimwe mu byo navuze wohagararako mu gusenga. Uri muri teste, ariko iyo teste uyigumane cyangwa iyo teste ihagarare. Mana ndasengeye aba bantu mu bushobozi n'ububasha twahawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe rirafise ubushobozi, ijambo ryawe rihindura ibintu bikabaho, ijambo ryawe ni itara, ijambo ryawe ni inkomezi. Twumvise ubushobozi bw'inkona buri mu nkomezi zayo, ubushobozi bw'inkona buri mu mababa, ubushobozi bw'inkona umuririmbyi yaririmbye ngo yaba nari mfise amababa ngo mbangurutse nkashikayo. Acatangura kuvuga amababa ayagereranya no gusenga. Natwe tuje gusenga turagumukanya abadayimoni baduteze bagatuma tudasenga. Intege nke zikaba muri twe hakaba uburyarya. Twongera inkomezi z'amasengesho, twongera inkomezi zo kugendana nawe. Senga usaba inkomezi z'Imana, senga mwene data. Era ufise ibintu byagusamaje, utanguye gusenga itiro ricariza. Wawe usenga none ntubisenga, wazinduka muri burakeye none ntukizinduka. Hari ibindi vyokivye amasengesho yawe, wahora wisonzesha wazinduka muri burakeye none hari ibindi biriko biragusamaza. Hagarika ibiriko biragusamaza. Nutagira inkomezi abadayimoni bo barazifise. Nutisonzesha abadayimoni bo bariko barisonzesha. Nutambara izindi inkomezi. Mana ndahamagaye inkomezi, ishengero twambika
inkomezi, abakozi bawe twambika inkomezi, abaririmbyi bambika inkomezi, twambika inkomezi z'ijambo, twambika inkomezi zo kugusenga, inkomezi zo kukubaha. Aba bantu ndabasengeye, gira icyo wokora mu izina rya Yesu, ubushobozi bwawe bugaragare kuri twe. Urakoze mpemu yera, tuduze mu zindi inkomezi, duhe inkomezi nshasha. Ibihe turimo biragoye, ibihe turimo birakomeye, birakeneye inkomezi. Bamwe bariko baracika intege, abandi bariko barananirwa, abandi ko bariko badenderukirwa, abandi bariko barabivamwo, abahora basenga babihevye. Turakeneye inkomezi, abahora abakozi bawe barihevye. Turakeneye inkomezi. Elishadaye, twambika inkomezi, twambika inkomezi, inkomezi ziri mu bushobozi. Urakoze mwami, duhe inkomezi zo kubandanya urugendo, duhe inkomezi zo gushikama, duhe inkomezi zo gutsinda amageragezwa, duhe inkomezi zo gutsinda teste turimo. Imbere yacu hariho teste kandi benshi yabananiye. Urakoze mwami. Turagumukana impemu mbi mu izina rya Yesu. Duhamagaye ubushobozi bwawe. Hari ibintu dutegerezwa guhagarika, hari ibintu dutegerezwa guhagarika. Tumaze igihe muri teste, none turahagarika. Hariho imigozi turimo. Twatani, senga, iyambure abadayimoni ibyo bakoze kuri wewe. Shingura karimbi bashinze, gashingure. Shingura karimbi ku mugwanizi, shingura karimbi ka shetani yashinze ku buzima bwawe. Urutse umuriro w'Imana, urutse umuriro utombora, urutse umuriro uturira, urutse umuriro w'ijuru. Turatombora, turahagarika, turonona. Imana dukorera, Imana dusenga, Imana ya repentance, Imana y'Uburundi, Imana yo mw'ijuru, Imana Abrahamu na Isaka, Imana yo mw'ijuru. Ibire bikabikomeza. Turaguhamagaye, gira neza ishengero ryawe. Hari abantu bamaze igihe baboswe, babohore mu izina rya Yesu. Twaje gusenga, Imana ikiza, Imana itabara. Turagumukanye shetani, abadayimoni ibyo bazibiye barabidahwa. Rekura ubwoko bw'Imana n'abadayimoni mwe mwaboshe ubuntu bwa abantu b'Imana. Murabarekura mu izina rya Yesu. Ndategetse mu batuta n'ubushobozi n'ububasha mu izina rya Yesu. Hari ibintu twanse, abahora bategwa n'imbeba. Urutonde rw'ukwipfu ziri mu muryango wawe. Satani we, urakozwe n'isoni n'amaramaye. Shetani yari yateguye kugukoza isoni. Ndagutegeka. Shetani ni wakoze isoni, ni wamaramaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mw'izina. Urashobora gutera haleluya. Ndagomba gushika tukiri n'aya mavuta nyene. Turiko turasenga abantu bose bafise ibimenyetso bibi bimwe by'imbeba, bya bindi by'indoto mbi. Urashobora kumanika amaboko hejuru. Ndagomba kugusengera, kandi ubishoboye ngombwa urashobora kuyamanika. Inyuma yo kuyamanika urakora ku mutwe wawe. Za mbeba uraza gusanga ari imbeba zapfuye muhira, bimwe birara biraguruka, bya bindi birara birabagendako, bya bindi babandi inzoka zirihambirako. Oya, numva mpemu yera atanyemerera. Bamwe b'imbeba numva bo kwigora bakaza, numva ntovyemera. Za mbeba zirara zirabagurukirako, bamwe barara bajya isa muguma mu mabohero nkayo. Apana, uyu munsi birabarekura mu izina rya Yesu. Reka sabe gatoya. Yesu mwana w'Imana uvyagiye ahera we. Mumfashe abasenzi dusenge, ngiye kururutsa umuriro mu buryo special. Ngiye gutegeka Imana nkorera data wa twese. Ngiye gutegeka abadayimoni babarekure. Imana nkorera data wa twese idukorere ku bitangaza n'ibimenyetso. Imana nkorera data wa twese ohora aba bantu. Mana yanje ko mubaye benshi, ese noneho mwebwe oya data none oya
kora ku bantu, kora ku bantu, kora ku bantu, kora ku bantu. Umuriro, 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 umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro uraturiye, uraturiye, uraturiye. Abazimu, abazimu barahiye, ngabo barahiye, ngabo barahiye, ngabo abazimu barahiye, ngabo abazimu barahiye. Abasenzi mube maso, umuriro watse, umuriro watse. Nk'uko Abisirayeli bajabutse Yorodani, natwe turajabuka igihe tumaze mu gihe ugasuzuguro turagihagarika, bihagarika izina rya Yesu, izina rya Yesu. Umuriro watse, umuriro watse, umuriro watse, umuriro watse, izina rya Yesu, umuriro watse. Abazimu barahiye, abayangora barahiye, ibisigo birahiye. Abakuroze biganzure, abaguhanze biganzure, ibyo baboshe amaboko yawe ndayasengeye. Umuriro watse kuriyo, bifata ibintu bikanta mu izina rya Yesu. Turira, turira, turira. Murasha, 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 murasha mu maguru, murasha mu nda, murasha mu mutwe, impemu zose iyo zaje ziva, iyo zaje ziva zirahiye, zirahiye, ngizo, ngizo, ngizo. Hariya hagati kuri